Shalom shalom. Ndabaramukije mwese. Nizera ko muguwe neza. Ndasubiye kubaha ikaze mu kiganiro intare y'ukuri cyo kuri uno munsi. Nizera neza ko Imana hari ikintu kidasanzwe iza kuvugana n'umutima wawe uri kuraraba kino kiganiro. Kandi ndizera neza ko ni ikiganiro by'ukuri wari ukeneye kumva kuri uno munsi. Ego. Mu biganiro biheruka twako turiga kuco bita ibirangamisi, ikirangamisi c'Imana. Aho twabonye ko Yesu Kristo azoza gutora ishengero kandi hari inzamba ya nyuma izovuga. Uno munsi rero tugira tubandanirize nkaho ariko kandi tugira tuyage ku kintu bita mbega ni kibazo tuza kwishura ati mbega abantu navuga ati tuvukana inshuti zacu abo dukunda babandi tugendana batarakira Yesu mbega hamwe Kristo yogaruka canke hamwe bopfa bataramwakira n'igiki kizokurikira. Urabona rimwe na rimwe reka dufatire nk'akariwe kugupfa. Rimwe na rimwe hageze kuri kintu cyo gupfa hari abantu benshi eko iyo umuntu apfuye umuntu wese arumva yuko vraiment hari ingingo kandi ko umuntu aba yumvira gufata. Ariko ikibazo nuko iyo turamaze kubona abantu bagiye muri Amerika bakagaruka, turamaze kubona bagiye mu Buhindi ndetse turamaze kubona n'abagiye ku kwezi bakatubwira ati ku kwezi bimeze uko. Ariko ntiturabona umuntu yapfuye agaruka ngo atubwire ibihari. Kuko n'abantu bavuga ati bazutse basengewe bakazuka baza bavuga ibitandukanye. Na niyo mpamvu kenshi uzosanga uno munsi hari n'abantu babizera yuko iyo umuntu apfuye biba biheze. Ariko mwene data ntibiba biheze. Yesu yaratanze akarorero aratanga hamwe muri Bibiliya yerekana kimwe mu bintu bizoshikira abantu bapfuye batarizera. Niyo nkuru tugira duhereye ko kuri uno munsi ni inkuru ya Lazaro n'umutunzi. Ugiye gusoma muri Luka igice ca 16 reka tusome mirongo mikeyi urabe uwo mutunzi yagiye mu muriro ikintu novuga ati yagiye mu muriro soma aravuga ati amasengesho canke ibintu yasenga ivyo yarifuza Aburahamu umuvyeyi reka dusome ikigongo rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoki mu mazi amfuvye ururimi kuko seserejwe mu rurubeya. Bibiliya iravuga neza ko umuntu atazoja mu ijuru azoja mu rubeya kumuriro. Kandi Bibiliya iratomora neza ko ubwo rubeya surubeya rwateguriwe abantu, rwateguriwe Satani, abansi b'Imana ariyo Satani n'abadayimoni biwe. Ariko iyo umuntu wese atize Yesu Kristo abatangaje ko ari ku ruhande rwa Satani. Iyo umuntu ari ku ruhande rwa Satani niyo novuga traje niyo niyo destiny iwe niyo kazoza kiwe kari ni mu muriro udashira. Ino ni novuga ati ni nakaroro Yesu yatanze kumwe ariyo abati Aburahamu. Donc azoba ari ahantu novuga ati yibaza ko amazi avuye ku rutoki novuga ati ajya mama akoroka ku rutoki yashobora gufuvya guseserezwa. Kandi ikintu kibabaje muri bino bintu byose nuko ari ibintu by'ibihe byose, si ibintu ngo bizoba umwaka umwe bihere. Iyumvire sinzi yuko birashika ukagira novuga ati ugasha haruke iyo bishize ugasha ububabare ugira novuga ati biba mu mwanya muto. Cyabibaza rero ntibibaye novuga ati ikiza nuko iyo umuntu kuri nose arasha agahera buryo bubare kamenga. Ariko kino gihe izo bari umuntu asha bikabandanya umwaka umwe 2 10 20 5 60 umuntu abikiwe gufa rimwe mu Baheburayo igice c'9 ku murongo wa 27 hango umuntu abikiwe gufa rimwe ngo hanyuma yaho hakaja urubanza. Tumenye ko abantu tsinda urubanza bazoja mu ijuru babane n'Imana. Ariko abantu batazotsinda urubanza bazosha ibihe vyose. Rero gusha ibihe vyose si ibintu vy'ibitito ni kuri ni ibintu bihari. Rimwe na rimwe turagira impuhwe ku bacu tukavuga ati Mana mufashe ntaje mu muriro ntapfe. Novuga ati turagira impuhwe ku bacu tukumva ko tubakunze gose tukanabasengera rimwe na rimwe. Aho bico bishigwasanga twanabasengeye. Rimwe na rimwe turagira impuhwe ku bacu tukabasengera tukabifuriza ivyiza tukavuga ati Imana bagirire mugirire neza, agire mariage mugire neza, aronke imodoka mugire neza, agure inzu.
ariko hari amasengesho twibagira gusengera abacu. Iyumvire wa muonkre yamagufasha, yagufashije kuva ukiri muri primaire kugeza no munsi, gusa urabizi neza ko adakijijwe. Iyumvire wa muhungu mukundana, wa mukobwa ukunda, wa muvukanyi muvukana atarakira Yesu Kristo, wa muvyeyi yakureze kuvukira umwana uno munsi atarizera, waruzi ko uno munsi apfuye atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ateraja mu muriro. Rimwe na rimwe turashaka kuzana amasantima iyo abacu bapfuye kandi tubizi neza ko batakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariho haca haduka kuzana amamisa, kusengera abantu. Ngo Mana umworohereze, umugabanye k'ibicumuro, ngo Imana ngo imuhe kuruhuka amahoro. Cuti, kuruhuka amahoro, haruhuka amahoro abaruhukiye mu mahoro. Amahoro ni Kristo. Iyo umuntu atari muri Kristo ntashobora kuruhukira mu mahoro, kuko trajectoire yateraja destiny yiwe, kazoza kiwe kari mu muriro udahera. Tuko turabivuga uko hari umuntu acavuga ngo urumva ngo muri ko muracira urubanza abantu. Oya, nituko turacira urubanza abantu, tuko tuvuga ukuri. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu babikiwe gufa rimwe, hanyuma yaho urubanza. Yafuye atarizera Yesu Kristo, urubanza rurazwi. Muri Yohana igice ca 3 ku murongo wa 17 niyo avuga ngo Imana ntiyatumye umwana wo gucira urubanza bari mu isi, ariko yatumye ngo bari mu isi bakizwe nawe. Ngo wamwizera amaze gutsinda urubanza, utamwizera amaze gutsindwa urubanza. Umuntu wa mbere yatsinzwe urubanza ni Satani nabiwe, abadayimoni baramaze gutsindwa urubanza, bari biteze kurimbuka, biteze kuzosha ibihe bidashira. Rero uwundi muntu azotsindwa urubanza azoba joining, azobana nabo mu muriro udahera. Satani azobana na Satani mu muriro udahera. Rero nimba uno munsi dufise abo dukunda, babandi dukunda nubwo ati twifuza kubona baguwe neza, abavyeyi bacu, inshuti, abagenzi, iki ni gihe cyo gutangura kubabwira ubutumwa. Bibaye ngombwa twabasengera. Ibi bintu tuzo turagenda gusengera abantu ngo tugire imisa y'umuntu yarafuye, nimba yarinzi apfa atarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, naho twoshaka tukumvikana twebisi yose tukaja hamwe ngo tumusengere, ntiyoja mwijoro, kuko Imana iragororotse kandi ukugororoka kwayo nuko kwabishinze umuntu yihana kiri muzima. Rero niba tureke kuza izi mpuwe tugire iyo abantu bapfuye ngo Imana imuhe kuruhuka amahoro, nivyo, ariko reka dutangure gusengera abantu bakiri bazima. Ugasanga umuntu yarinze abaho ntiyigeze umubwira ubutumwa, yarinze abaho ntiyigeze umusengera, arapfuye ngo Mana ngo umuhe uburuhukiro buzima. Iyo ni hypocrisy, kuko umuntu yarinze apfa, umuntu yarinze apfa nta kugaruka, ntazogaruka kuri inosi kandi nta kwihana. Naho twoshaka tugasenga imisa, aho barashaka tugahamagara papa akaba ari wamusengera, imisa yo kumusengera ikazoba ari abakozi b'Imana twemera. Umuntu ntaja mwijuru, ntaja mwijuru nimba yapfuye atarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Ahubwo reka dutangure kugira amamisa, dutangure kugira amajene, dusengera abacu badarakizwa, ko turabizi ko hamwe yopfa Bibiri ivuga ngo umuntu abikiwe gufa rimwe, nta kindi gikurikira. Ntibavuze ngo umuntu abikiwe gufa rimwe hama hakaba imisa yo kumusabira. Oya, umuntu abikiwe gufa rimwe hama hakaca haba urubanza. Nta kindi, urubanza ntiruvuga ngo urumva ngo baragusabiye, ni en fonction ivyo yakoze. Bibiri ivuga ngo ni en fonction ivyo yakoze. Ivyo twakoze ni bibi. Na niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu nibwo bwadukije kubwo kwizera ya Kristo. Rero umuntu afise kwizera ngo umutima niwe twizeresha twarongo kugororoka. Iyo upfuye atakugororoka ufise ntucika umugororotsi wamaze gufa. Oya, na niyo mpamvu dukwiye gusengera abacu, kumva ko dutegerezwa kubabwira ubutumwa. Tubwire ubutumwa abantu babati bene data muhindukire, tubwire ubutumwa bene data, tubasengere, tubabwire ubutumwa ko tuzababwiye ejo bazopfa. Ijambo ry'Imana mu Roma igice c'10 ku murongo wa 13 avuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Umuntu azokwambaza izina ryo, ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho. Ntiyavuga ngo kuko umuntu wese bazokwambariza, umuntu wenyene ubwiwe azokwambaza. Rero umuntu nimba yarapfuye ntidushaka kumwambariza, ariko akiri muzima arashaka kwambaza izina ry'Uhoraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Ngo none ngo bazokwambaza bate uwo batarizera, ngo kandi bazokwizera bate uwo batarumva, ngo kandi bazokumva bate uwo atawabasiguriye ivyiwe. Abantu kugira ngo bakizwe basaba ko bambaza Uhoraho. Ijambo ry'Imana niko rivuga ngo umuntu wese azokwambaza Uhoraho azokizwa. Niba ushaka ko bene data bakizwa,
bisaba ko tubabwira ku buryo bamenye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega bazokwambaza gute uwo batarizera. Kuko umuntu kugira umwambaza ubanza kwizera ko ashobora kugukiza. Ngo kandi bazokwizera bate uwo batarumva, ngo kandi bazokumva bate uwo atawabasiguriye ivyiwe. Bene data, iki ni gihe cyaho tangura kubwira bene wacu novuga ati ubutumwa bwiza, tubabwire, kuko tubabwira ivya Kristo ntibazobimenya. Hari inkuru mukuru wanje yigeze kumbwira, yarankozeko cyane, niyo shaka ndabasangize mu kurangiza kino kiganiro. Ni abakobwa babiri, umwe yitwa Marvina. Marvina yari umukobwa novuga ati mwiza, yarafise n'undi mukobwa w'umugenzi wiwe nyene mwiza yitwa Muco. Bari abakobwa babiri babana muri no mu gisagara cya Bujumbura. Aba bakobwa novuga ati aba bakobwa bari abagenzi ku buryo aho abantu bose bari babazi yuko ari amahasa. Hari abantu baba abagenzi ku buryo aho unababonye, ubonye umwe ubuzi yuko n'undi ari muri iyo micungararo. Marvina na Muco bari abagenzi gose, baragendana, bari novuga ati bari inshuti. Hari muri ya myaka amatelefone atari bwabe menshi ijo gihe, hama bari abagenzi cyane. Igitangaza nuko muri Muco yari umukobwa akijijwe kandi yari afise ama principe yiwe. Yavuga ati jewe ndakijijwe, singendera muri nta nzira mbi ngenderamo. Akaba afise umugenzi wiwe Marvina nawe yari umukobwa adakijijwe. Mugabo ubugenzi bwabo umwe wese yaratahura karimbi kumwe. Marvina yaravuga ati je ndamuzi Muco ko akijijwe kandi ndamwubahiriza mu bukizwa bwiwe. Muco nakavuga ati nanje ndazi Marvina ko adakijijwe, ibintu byo gusenga ntavyerekwa, ivya Kristo ntavyerekwa, rero naje ndamwubahiriza mu vyiwe. Rero kugira ngo tuzushe kubana nzomurekana ivyiwe naje duhurire hamwe. Barabagenzi. Mugabo Muco ntibigera bwira ubutumwa Marvina, ko yavuga ati niba bumubwira nzo ndiko ndamurengera karimbi, reka ndamureke azokizwa niyashaka. Marvina nakavuga ati nanje Muco ndamuzi, niyagija gusenga ni afere yiwe, ibintu nk'ivyo. Hamigiye kirashika, famille ya Muco yimukira muri sud igisagara cya Bujumbura. Umuntu aba muri nord n'umuntu aba muri sud, mudafise amatelefone biragoye ko mwama mubonana, kuko urabizi yuko munafata bisi zibiri kugira ngo mushobore guhura, kiretse mwese mwafashe imwe mugahurira muri ville. Rero ba Muco bimukira muri sud, ariko ko yakwico gihe amatelefone ntiyari bwabe menshi, ntibashobora kwama babonana. Ubugenzi bugenda buragabanuka cyane, ntibashya kwama bagendana igihe cyose. Mugabo bagumye ari inshuti. Iwabona Marvina bari bamuzi Muco nk'umwana wabo, niwabona Muco bari bazi Marvina nk'umwana wabo. Hamigiye kimwe kirashika Muco aryamye arararota, abona umukobwa ari kararira. Yabonye Marvina ari kararira, ambwiye ati Muco, narinzi kuri inshuti, narinzi kuri umuvukanyi, twatsangiye byinshi, nta hantu ntari utaye, ntaco nafunguye utafunguye, ariko warampemukiye. Hamati Marvina naguhemukiye gute? Marvina yambwiye ati Muco, gute utambwiye Yesu? Iyo wambwira Yesu sinigeze ndakubwira yuko ni wabimbwira nza kubihakana. Sinarinzi yuko ari ibintu. None raba ndiko ndaseserezwa, ndiko ndabaho mu buzima bubi. Ubuzima ndiko ndabamwo ni kubera ntamenye Yesu kare. Iyo wamumbwira nari kumwakira, niwigeze kumumbwira ngo sindamwakire. Habati Muco arambwira ati Marvina sindiko ndatahura ati twabaye abagenzi, mugabo niwigeze umbwira ubutumwa bwiza. Raba ubuzima ndiko ndagogwa kubera ko utambwiye ubutumwa. Nibaza ko uri umugenzi, nibaza ko nkunda, ariko niwigeze umbwira nuvuga ati Kristo. Ubwo nyene Muco acarikangura. Uwo munsi ijoro ryabaye rirerire. Siyo yabonye burakeye azinduka afata bisi aja kwa Marvina. Ariko nzira ahura na musaza wa Marvina, kandi imbere yiwabona ba Marvina hari ahantu yari ibintu vy'ibitante, amahema bashize. Arabati iwanyu murafise umunsi mukuru? Arabati no, twari tumaze imisi turi mu kiriyo. Rero Marvina arabandanya nyene, Muco arabandanya nkuja iwabo ntiyabajije byinshi. Arabati reka nshike ndamubaza Marvina
ivyari bihari donc uko vyagenze wapfuye ninde ibintu nk'ivyo arabandanya ashitse abana nyama bati abantu bakuma bati muco ti none kuta ti niuke akishika abona abantu baramwakira muco karibu ibintu haza ati ne Maruvinari yabati navyo wamenye amazi imisi 3 yarapfuye. Muco yumvise abaye shoke aca yibuka ivyo yararota afati iyo namenya yumvise ababaye umubabaro we wigwije usibye gusa ko yarabuze umugenzi ariko yarazi na destination yarazi ni y'umugenzi wiwe ari bene data. Ino yari inkuru umuntu yayimbwiye ni mukuru wanje kandi naje yaramfashije gose yatumye numva ko ntegerezwa kubwira bene wacu ubutumwa. Ego amazina Muco na Marvina arashobora kuba atariyo bari bitwa ariko ni inkuru yabaye mu myaka ya 1990 mu gisagara cya Bujumbura. Nshuti ino nkuru hari citwigisha itwigisha ko bene data aba bagenzi bacu izi nshuti tugendana hari ikintu bakeneye kuvuga ko dukunda bagenzi bacu kuvuga ko tubakunda turababwira ico bakiza. Ni nko usanga umuntu agwaye cyangwa yashize ukuguru mu muriro ukavuga ati ndakubahiriza ndagukunda rero kandakore gukora ivyo ugomba ubu muhemukiye cyane. Rimwe na rimwe abavye kubura urukundo badukunda baranashiramwo n'intuza bibaye ngombwa n'amakofi barayashiramwo kugira ngo barabe ko twofata inzirayo. Rero natwe turafise inshuti zacu reka tubabwire ubuto batume batwanka basi gusa twababwiye vyanse na tunabasenge turafise aba ongle baturiye ama minerval ariko no musi badakijije waruzi ko apfuye yo caja mu muriro. Turafise aba papa dukunda aba mama dukunda batarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza waruzi ko bapfuye boja mu muriro. Kuvuga ngo arameze neza ari kind aguwe neza ngo ni yafa ngo Imana izovyiyumvira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari inzira imwe ija mu ijuru. Nimba umuntu yafuye atarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza nta kandi gahengekeriza kari muri Kristo. Eco bakiza ko tubabwire ntituzi ico Imana izokoreka tubabwire mwemwe Bibiri ivuga ngo mwemwe niyaza azokwemeza ivyaba ari mwisi nga Bibiri ivuga ngo mbeka bazokwizera gute bazokwambaza gute uwo batarumva. Reka tubigire amarutine ntubane n'umuntu kwezi kose warakira Yesu Kristo mwami n'umukiza turamubwira Yesu Kristo atuma basavyanka bimubwire basatuma vyanka ariko wabimubwiye mugabo ube wamubwiye Yesu Kristo ko mwe mwera arakorana abirikanya ashaka kubirikanya nimwe muyiwe mu kumuhindura. Rero bene data abacu hamwe tutobabwira ubutumwa hari umuriro w'ibihe bidashira ubarindiriye ariko twababwira ubutumwa bagakizwa tuzobana nabo ibihe bidashira. Buno ubutumwa bukaba bwagufashije kino kiganiro kigacagufashije kirungikire bagenzi bawe kirungikire inshuti zawe nabo nyene babwira abandi ubutumwa bwiza kuko vuba umwami Yesu aragarutse. Sinibaza ko imyaka iheze Yesu yaragiye ari isigaye kugira ngo agaruke. Oya twatiko turihenda vuba cyane Yesu azogaruka ashobora gusanga aba bagenzi bacu barakijijwe twazobana nabo. Nta kintu kiryoshe nko kuzogenda turi mu ijuru ugasanga wa mugenzi wawe mwari abapampe abagenzi aba best kwisi no mu ijuru murashiza bati akakubwira ati warakoze cyane wamaye ingabire iruta izindi zose. Rero kino kiganiro ugisangiza abandi nawe ubutaha mwarahezagiwe.